Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hakaba ari amakuru yihuta cane arabana n'igisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bitandukanye. Ndaguye kaze rero muri ano makuru aho uherereye hose, mwumvana natwe mwerere ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubumanuko, ubuseruko, uburaruko, uburengero, abari mu bisagara bitandukanye, abari mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, Buraya, Amerika, Aziya, Australia ndetse n'ahandi, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Rukokoma y'ibihangange vya CNDD FDD. Amakuru dukura hafi y'abegereye Perezida Ndayishimiye aremeza ko mu mpera y'indwi iheze habaye inama idasanzwe hagati y'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD. Ni inama yabereye iwabo wa Perezida Ndayishimiye mu Kibimba, komine Giheta. Isoko ryacu ahariko harabera iyo nama yagize ati: iyo nama ntiyari isanzwe na gatoyi, yatanguye kuwa gatanu isaha 11 z'umuhingamo, irabandanya kuwa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitumiwemwo vyari ibihangange vyahoze bigwana muri CNDD FDD. Nta muntu numwe atagwanye yayitumiwemwo. Abo niboneye ubwanje ni Perezida Varisito Ndayishimiye, kazamwo Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, kazamwo Reverano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, General Prime Niyongabo atwara igisirikare cy'u Burundi, General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve yahoze atwara iperereza, General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya yahoze ari umuyobozi mwishikira mu biro kwa Perezida Nkurunziza ndetse na Perezida Ndayishimiye, akazamwo General Joseph Ngendabanka Batazira Warioba ajejwe kugura no kugurisha ibikoresho vy'igipolisi, kazamwo General Christophe Manirambona Batazira wa Kenya asanzwe ari icegera c'umukuru w'igipolisi, ndetse n'umujenerali Batazira Gipfungu yitwa Sinzakarahu Joshua Tanaze yahora aserukira Uburundi mu buserukizi bwa leta zunze ubumwe za Amerika i New York. Hazamo kandi General Emmanuel Miburo Batazira Komatera atwara ANSS, ndetse General Unidas Ndaruzaniye atwara kabine polisi ya Perezida, General Silas Ntigurirwa atwara kabine militaire ya Perezida n'abandi. Biragoye kumenya rero ico bayivugiyemwe, ariko twebwe twumvise ngo ni inama yo gusubiza hamwe. Nkuko biri mu makuru twaronse kandi ngo Bunyoni yoba agira arekurwe, nico kibazo benshi bariko baribaza inyuma y'ivyatangajwe ko umwe mu bapfungiwe dosimwe na Bunyoni ariwe Colonel Desire Uwamahoro yoba yafashwe agira toroka ibohero rikuru rya Ngozi. Kuba iyo nama rero yatumwemwo General Gabriel Nizigama Batazira Tibiya na General Etienne Ntakarutimana Batazira Steve ni ikimenyetso cerekana ko bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza injyane zimaze igihe hagati y'ibihangange vya CNDD FDD. Kuva General Arengiyome Bunyoni, General Gabriel Nizigama ndetse na Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga umwaka wa 2022, hagakurikira ifatwa rya General Bunyoni muri Ndamukiza umwaka wa 2023, icuka cagumye kiba kibi cyane hagati y'ivyo bihangange, mbere binatuma mu banywanyi ba CNDD FDD haguma ibihuha bitangwa mu ntabatama ko Perezida Ndayishimiye ashobora gutembagazwa umwanya wari wo wose. Izi nzankano rero zarateye ubwoba cane Perezida Ndayishimiye kuva hatanguye kunugwanurwa ko Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, ndetse na Reverano Ndikuriyo umunyamabanga w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD nabo bari mu biyunze ngo bagwanye Perezida Ndayishimiye. Gutuma ko rero bino bihangange vyose kurugiwe mu Kibimba ni inzira Perezida Ndayishimiye yibaje ko yomufasha gusubiza hamwe n'ibihangange imbere y'amatora y'umwaka uza w'2025, maze abagumya banga bajane mu matora bafatanye. Ikindi kandi gitera ubwoba Ndayishimiye ngo nuko izi njyane zikome mu gibazo vy'ubutunzi bisa n'ivyamunaniye, amakungu akaba yarataye icizere yari amufitiye. Arabona kandi ko atari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD FDD nkuko abegereye Perezida Ndayishimiye babivuga. Kimwe mu bibazo bitoroshe rero Perezida Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti n'ingene azorekura General Arengiyome Bunyoni aherutse guhabwa igihano cyo gupfunga ubuzima bwose no kunyagwa amatungo yiwe. Mu gihe General Nizigama na General Ntakarutimana bagarukanywe mu ruhongore, ntivyoroshe kugumiza mu munyororo uvyitwa ko bo bari basangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Ndayishimiye, naho bo batahagaritswe.
Bunyoni yasanze umunyororo kandi abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko bagaragaje gutembagaza Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 kandi nabo nyene bahawe igihano nk'ica Bunyoni. Bamwe bati none Ndayishimiye azorekura Bunyoni areka abandi. Bamwe bati Perezida Ndayishimiye aranatinya ko irekurwa rya Bunyoni kandi rizotuma akomera agakundwa mbere akanahava ashikira intumbero yo kumutembagaza. Rero atarekuye Bunyoni naho ngo bizogorana ko uko gusubiza hamwe gushoboka neza nk'uko ababikurikiranira hafi babibona. Bamwe kandi bakanemeza ko hoba hari umugambi w'intambara idasanzwe. Iyi ni ntumbero iyi nama ngo yoba yari ifise yoba ari jenye no kuvugana ivy'intambara ziri mu karere, aho ubutegetsi bwaba buriko burategurana na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo intambara ikomeye mu karere. Perezida Ndayishimiye we akabona ko bihambaye ko abahoze bagwana muri CNDD-FDD baba bafatanye mu gihe cy'iyo ntambara, naho bafise vyinshi bapfa bano bategetsi ngo barafata niyo hageze ko bumvikana kugwana nabo bita abansi babo mu karere. Ni mu gihe kandi mu mateka y'abasindede-FDD ngiyo bacanyemwo ntibasubiza hamwe, ahubwo haraba uruhande rwiganza rukanesha urundi. Bamwe bati ese ubwo biroroshe ko abasindede-FDD basubiza hamwe iyo bamaze gucanamwo? Nako vyagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembagaza Ronald Nyangoma, niko vyabandanije Petero Nkurunziza na Hussein Rajabu batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye. Bageze ku butegetsi rero vyabandanije gutyo, mu gihe Perezida Nkurunziza yikura ku ruhande rwa Hussein Rajabu mu mwaka w'ibihumbi 2015 naho batandukana n'abemirije ikiringo ca gatatu abari kumwe na General Godefroid Niyombare be nabiswe abafronderi. Hatangura rero ibihuha bivuga ukutumvikana mu butegetsi, mbere bakanabibeshuza, ariko vyama birangira impande zompi zihanganye zisekanye. Iyo ngo abasindede-FDD kandi bakoze amanama bita yo gusubiza hamwe, nivyo bita mu gifaransa gagner du temps. Impande zose ziba zibona ko zitararonka inguvu zikwiye zo gusekana, rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko ruzoruhira kunesha urundi. Muri kahise ngo icyabonetse nuko umukuru w'igihugu ari we akenshi atomborera mu kanya baba bihaye. Bamwe bati reka ivyo tubihe iminsi. Nk'uko kandi ari imperutse kubibabwira cyane cyane kuri iyi nama Perezida Ndayishimiye yakoresheje muhiriwe mu Kibimba, intwazangabo zifise ipete rya General zaho zizigwana muri CNDD-FDD. Muri iyo nama idasanzwe rero yamaze iminsi ibiri, harongewe ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Ndikuriyo, haranatumiwe kandi n'intwazangabo zafatwa nk'izahemutse ari bo General Etienne na Karutimana batazira Steve, Gabriel Nizigama batazira Tibiya. Hari n'abaduhaye amakuru ko izo ntwazangabo zariko ziga ingene zosubiza hamwe, bimaze iminsi bibateranya bigahera. Bamwe bati abategetsi b'u Burundi bariko barategura intambara idasanzwe. Ibintu vyifashe gutya mu gihe hariko harategurwa abasirikare bashasha barenze ibihumbi 5 mu makamba atandukanye bigishizwa mu mashuri 6 y'abasirikare bato bato, ayo benshi bita centre d'instruction. Ivyo ni ibintu bitari bigere bibaho kuva intambara mu Burundi ihagaze. Ni mu gihe umwe mu ntwazangabo z'u Burundi yatubwiye ati hari amakuru y'ibanga ridasanzwe ari mu gisirikare cy'u Burundi. Muri kano kanya hariko habasi centre d'instruction 6 mu mwanya umwe, 2 muri kampu Mabanda mu ntara ya Makamba, 2 muri kampu Mutakura mu Cankuzo, 1 muri kampu Bururi n'iyindi muri kampu Mwaro. Imwe usanga irikirigisha abasirikare barenga 800, ni ukuvuga ko hari n'ikambi ngirenza abasoda 1000. Iyo ni ukuvuga ko igisirikare cy'u Burundi cyorwa kigira cakira abasoda bashasha bari hejuru y'ibihumbi 5. Ibintu vyaheruka kubaho mu gihe c'intambara mu mwaka w'ibihumbi 2001. Niho rero ngo twakoze centre d'instruction 6 nyene tunabigisha mwanya muto, none ko ico gihe twari mu ntambara ngo ubunaho ni ibiki, biraduteye amakenga. Ni mu gihe ayandi masoko mu gisirikare yo yatumenyesheje ko abariko barigishwa ari abahungu gusa, mu gihe ubundi hahora hinjizwa abahungu n'abakobwa. Abinjizwa ubu nta kibazo cy'ubwenge bakoreshejwe kubera igisuda casa n'icabuza bita bakama ko kwinjira. Intwazangabo yagize iti mu kubinjiza babashize ku rubuga babereka aho biruka, uwashoboye guheza piste wese baciye bamwakira. Bayoye ababonye bose na cyane cyane imbonerakure n'abakozi bo mu nzu. Ngo biraboneka rero ko abakuru badakeneye kuronka abasuda bafise ubumenyi, ahubwo bakeneye ibitigiri ivyo baja kugwana.
bamwe bati ese baba bemereje kuja kugwana muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo? Ico ni ikindi kibazo cibazwa ku rundi ruhande. Umwe mu ntwazangabo kandi yatubwiye ko yibaza ko Perezida Ndayishimiye akeneye ibitigiri binini vy'abasoda arungika muri Kongo, mu gihe bivugwa ko Perezida Ndayishimiye yunguka amafaranga atari make ku musoda wese arungika muri Kongo. Birumvikana ko rero uko aronka benshi arungikayo ariko aronka akanoti kaboneka. Kugeza ubu Uburundi bugeze kuri batayo y'17 yarungitswe muri Kongo. Batayo zitatu ziramaze kugomborwa, ariyo batayo ya mbere Tafok, batayo ya kabiri Tafok ndetse na batayo ya gatatu ya Tafok. Ubu rero hariko hategurwa ibatayo ya 18 Tafok igirije muri Kongo. Ni ukuvuga ko hari batayo 15 z'Uburundi zizoba ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Abo ni hafi abasirikare 10,000. Amasoko yacu akavuga ko Perezida Ndayishimiye akeneye kugera ku rugero rw'abasirikare 20,000 bazoba bari muri Kongo. Aha rero agacaduka akabazo gakomeye. Hari imibonano ikomeye iriko iraba hagati ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda mu ntumbero yo kurondera guheza intambara iri muri Kongo. Ese bigenda gute ngo mu mwanya havugwa inama z'amahoro Uburundi bube buriko burongereza abasoda bazoja kugwana muri Kongo? Ese vyoba bisigura ko ibiganiro ari inkinamico maze Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi bo bakaba bariko barategura intambara idasanzwe? Ibintu vyifashe gutyo kandi mu gihe mu mpera y'indwi iheze hari ikinyamakuru mu Burundi cyatangaje ko abategetsi b'u Burundi batunganije inama zo guhuza no kumvikanisha imirwi y'abaroberi bashaka gutera u Rwanda, ariyo FDL na FLN n'utugwi twagiye turiyonkora. Hano rero umuntu aca yibaza nimba koko Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo niyo migwi bariko bategura intambara ku Rwanda. Hakaba hari ibindi vyigeze kuvugwa mu ndwi zibiri ziheze vy'amasasu yigeze kumvikana mu ishamba cimeza rya Kibira. Ivyo navyo tuzobirondera umwanya wavyo. Ibiriko biraba mu nzego z'umutekano rero biratuma umuntu yibaza nimba amasezerano yarusha agifise ico asigura. Kubona umukuru w'igihugu yitwa Kizigenza w'ingabo zose z'u Burundi yubaka gukoranya iminsi 2 mu nama idasanzwe y'ibanga intwazangabo zahoze zigwana muri CNDD-FDD zonyene. Aho rero niho umuntu aciye yibaza ubutumwa abahaye intwazangabo zo mu gisirikare ca kera canke se abitwa ex-FAB. Umuhindi Mahatma Gandhi niwe yavuze ati ico cyose ukora citwa ico kungirira neza, ariko ubanje kunkumira kiba gitumbereye kungwanya. Ngo nimba muri izo nama biga intambara yo muri Kongo yoba ari intambara yerekeye igisirikare canke hari ibitegurwa muri izo nama vyerekeye abantu kanaka. Ikindi giteye amakenga kandi ngo nikijanye n'ingene igisirikare gipanzwe kuri ubu. Bamwe bakavuga ko Perezida Ndayishimiye agomba kuva mu gacerera agasigurira abarundi ibiriko biraba. Birakenewe kandi ko ahumuriza abarundi kuri izi nama z'intwazangabo zagiye ziraba, ndetse kandi akanamenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka ibiriko birabera muri iyi ntambara iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho abasoda benshi cyane b'u Burundi barungikwa muri izo ntambara kugira ngo baje gufasha ico gihugu kirongowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi, n'ubundi ariwe yoba yarakoze aya masezerano n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru hari ibiriko biravugwa ku gitabo ca Rugigana c'iyicwa rya Ndadaye giteje impari mu bari mu ntwazangabo mu bari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi. Ibi vyo tukazobigaruka ko makuru yacu ataha. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru biriko biravugwa ko abanywanyi b'umugambwe SNL bungururijwe muri komisariya ya Ruyigi. Abo banywanyi 6 b'umugambwe SNL ku ruhande rw'umushingamateka Gator Rwasa bafashwe ku igenekerezo ya 10 Munyonyo y'umwaka w'2024 ku mutumba Musumba muri komine Kinyinya. Mu gufatwa rero aba bose bari bateramiye kwa Ndereyimana André aserukira umugambwe kuri uwo mutumba, bariko bayaga nk'uko bisanzwe mu buzima bwa misi yose. Bacero batwarwa gupfungirwa mu gashoka komine Kinyinya. Ejo haheze igenekerezo ya 11 Munyonyo y'umwaka w'2024 niho bakurwa aho muri komine Kinyinya, bungurizwa mu gashoka komisariya ya Ruyigi ku mugwa mukuru w'intara, aho baraye ijoro rya mbere. Twibutse ko mu gufatwa bafashwe n'urongoye igipolisi muri komine, komiseri Ndereyimana Juma,
abageza ko bariko bakora inama y'umugambwe. Ivyo bikaba bihakanwa n'abo banyagihugu bafashwe, bobo bakavuga ko bariko biyagira gusa nk'uko bama babikora ku munsi wa Mungu. Aho kenshi rero bavuye gusenga bama baterama bayaga ibisanzwe, ikigeretse ko inama ikaba itokorwa n'abantu batandatu. Abanyagihugu bandi no mu mugambwe SNL bakaba basaba ko abanyagihugu barekurwa kuko bapfunzwe ku karenganyo. Bikaba bitanguye kwibonekeza cyane ko rero abashigikiye umushingamateka Honorable Agathon Rwasa bariko barakorerwa icyo twakwita nk'ikibi kibishe muri iyi minsi ya none. Benshi bakavuga ko ibi biriko biraterwa n'amatora yimirije kuzoba mu gihugu mu mwaka uza, amatora y'abashingamateka ndetse n'abakenguza amateka nk'uko bobo babitangaza. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda kugira ngo tuzikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenzi aho bari hose kugira ngo kandi ngo baje baba bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa. Bigazwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi yoba aya bariko ravugwa mu gisata ca politike, agateka kazi na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Umuhuza TV Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.